ndagomba mu nkurikirane. Kimwe mu bintu bituma umuntu atakaza umugabane wiwe, mbere si kimwe gusa, n'ibitari bikeya. Ni kubaho mu buzima bwo kumva uri timide ku mugabane wawe, ku vy'Imana yaguhaye, kutaba fier, kutaba proud, kudakunda, kutishimira ivy'Imana yaguhaye, ivy'Imana yaguteretsemwo. Icyambere, hari abantu babaye mu buzima batishimiye. Munaure neza, sivuze ngo ube mu buzima busuzuguritse ngo ubwishimire. Sivuze ngo ube mu buzima bukengeretse ngo ubwishimire, oya. Sivuze ngo ube mu buzima butagira ishusho ngo ubunezererwe, oya. Ariko hari abantu babaye mu buzima bumva umenga botuma bapfa, bararegreta igituma bakiriho. Ubuzima bwanje burandambiye. Mana reka ntume niyahura mpfe. Mana tumunyica mpfe. Mana kubera iki amadeni yabaye menshi, icangiro cabaye cinshi, abantu ntibankunda, nta muryango sigaranye, ndi imfuvyi, ntawo kumvugira, ntawo kumbona, famiye yarantaye, abagenzi barantaye, inshuti zarantaye. Reka ntume nipfira. Ico ugasanga ubuzima bwawe wabwase, nagushobora kugera ku mugabane wawe iyo wanka ubuzima bwawe. You must understand, utegerezwa gutahura ukavuga ngo however life is, uko ubuzima bumeze ntegerezwa kubaho kandi nzobaho neza mu izina rya Yesu Kristo. Utegerezwa kumva ngo ntegerezwa kubaho, n'inyuma ya zero Imana irakora. Yesu adufashe cyane gose. Wiravye mu kiyo ukabona uriyase, you have lost the love of yourself. Waratakaje urukundo rwo kwikunda. Abantu bakubonye barakubona mugabo we ntiwikunda. Abantu niwe wa mbere wipinga, wumva ko atacu ushoboye. You are intimidated. Uri timide. You are not proud. You hate your life. No one is going to love you if you don't love yourself. Na muntu numwe azogukunda igihe cyose utazokwikunda. Utegerezwa kwikunda mu izina rya Yesu. Umuntu wese yatakaje urukundo rw'ubuzima bwiwe, Imana ibukongere mu izina rya Yesu. Imana ikongere urukundo rw'ubuzima bwawe. Imana ikongere urukundo rw'umubiri wawe mu izina rya Yesu. You should look at in your mirror. Wategerezwa kwiraba mu kiyo ukavuga ni oh, look at the image of God. Raba ishusho y'Imana muri jewe, raba ubwiza bw'Imana muri jewe, raba umuntu Imana yaremeye kuzoba umugisha kuri benshi. Apana kuraba ubuzima bwawe. Wiravye utangure kumva ko ari we mubi, mubo muvukana bo mwese ari we mubi. Urazi yuko hari umuntu ashobora kwiyanka kugeza ku rugezo naho abantu bamubwira ngo yo uri mwiza usa neza, ariko akaba yumva kari mubi naho abantu bamubwira kari mwiza. Akaba yumva yuko ubuzima bwiwe bwase naho hari abantu bamubwira ko bamukunda. Yesu nadufashe cyane gose. Igihe cyose wiyase rero, icyambere utakaza inkomezi n'inguvu zo kugira ubushakashatsi n'umwete wo kuronderera ubuzima bwawe ngo bube mu kibanza cyiza. You hate your life kubera ko ubuzima bwawe ntabwo ushobora kugerageza kubushyira mu kibanza cyiza. Antuka ikintu cyose udakunda ntiwifuza ko kiba mu kibanza cyiza, wokirekera uko urakirengagiza, uragifata ibisanzwe. Nicyo gituma hari abantu benshi binegrija. Gira mwezo ati ntukinegrije mu izina rya Yesu. Hari abadame binegrija, wa mugore we kirazira kwinegrija kubera ko banka ubuzima bwabo. Yesu adufashe cyane gose. Hallelujah. Naho ubuzima bwoba tough bugakomera cyane, urukundo rw'ubuzima bwawe ntuze wigera urutakaza mu izina rya Yesu. Iyo rero utanguye kuba timide
ubuzima bwawe, ugatangura kwanka ubuzima bwawe, you hate your life, ututangura kwinegrija. Hariho umuntu avyuka mu gitondo agapfa gukubitamo urupantaro rw'imipfunyunyu n'urushati rw'imipfunyunyu, akacatamwo akacagera no gutambuka atambuka nk'umuntu atagira gahunda. Kuburyo n'umuntu amubonye bwa nuriya muntu byaramucanze kabisa. Ninde yogira icyizere umuntu ibintu byacanze? Mugabo wambaye ikirato kidasize hato ibintu byaraparanganye. Hewe ibintu bimeze ukuntu wapi? Ibintu byaraparanganye. Wote umubona umugabo yinegrija, ntuzobona umugore cyangwa umukobwa yinegrija. Mama we he Yeza abakobwa n'abadamu iyo binegrije ya Yesu atufashe cyane gose. Haleluya. Barahinduka gasura kagacuya, umushatsi ntasubira gusigana kandi cyatuma wirabura, bakitwa gute? Super black. Kanta. Yes. Nasubira gusiga, umushatsi uratukura, ukongera ugatukura, atari tentire yasize, umushatsi ugatukura. Igisuko umukobwa kigenda kirekera ngaha. Yewe Musi umwe nariko ndasengera umuntu, uyo muntu yari yaratewe n'imhemu yo kwinegrisha. Igisuko cari modere yakabambi sana. Abazimu rero bamufasha cagiruku acakinkubita hano. Niriwe nasamura umunsi wose. Imana idufashe cyane gose. Umuntu yinegrija no kwibrosa ntasubira, akuye n'ibirato, ibiganiro bice bitangura kuganira mu mazuru y'abantu. Why? Kumesa amasokse nabyo no koga ibirenge, yoze yoga pasiporo. Koga pasiporo murabizi. Ari negrija ntago ntiyitaho kuko ubuzima bwiwe yaramaze kubwanka. He is not in love of his life or her life. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Umukobwa ategerezwa kwitaho, n'umugore ategerezwa kwitaho, n'umugabo ategerezwa kwitaho, n'umudamu ategerezwa kwitaho. Kirazira kunuka mu kanwa. Rosada igugwa makeya niyo izimbutse gusumba ibindi bintu byose. Geza ushobora kuvugira ku muntu umuntu akaguma agiruka, ubona yegerayo ukibaza ngo nibindi, kumbe wamwisha. Uri umugabo uragenda kuresha nuka mu kanwa nasona. I mean uri umukobwa, not I mean uri umuhungu. Ibintu byose bica bipfa. Amajambo yose wo mubwira unuka mu kanwa ntayo yumva. Cannot. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Yesu nadutabara. Kirazira kwinegrija. Love yourself. Ubuzima bwawe n'umugabane wawe. Reka kubufata bisanzwe. Reka kubunegrija. Niwa bunegrija nta muntu n'umwe azobugukundira. You have to love your life. Tegerezwa gukunda ubuzima bwawe, ukamesa impuzu yawe neza. Yesu atufashe cyane gose. Naho wowe ukenye, naho wowe ubabaye, gerageza ntukemere ko abantu bose bakubona bace bamenya ibibazo urimo n'ingorane urimo. Gerageza umesura gahuzu, gerageza ukanikire, gerageza wambara utwambaro twiza. Narababwiye umwambaro urashobora kukunyegeza. Umuntu ashobora kukubona akakwita umutunzi kandi nta n'ibihumbi 500 ufise cyangwa 5,000,000 ufise kuri konti.
kubera iki? Umwambaro wambaye. Ariko n'umwambaro ushobora kugusuzuguza kubera kunegrije ubuzima bwawe, kubitamo ibikanambira ahantu hose ugiye. Oya, sometimes ukwiye kwambara neza. Honor your life, love yourself. Impuzu ngo muzibika muri garderobe, uzibikiye nde? Kuzimu ntanjya ziriyo, nta n'imyambaro iriyo, no mu ijuru ntazo tuzokwambara, tuzoba twambaye uwundi mubiri. Impuzu zawe utazambaye uzikonsome, zizokwambara bataziruhiye. You have to put on. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Hari abantu biyase bamaze kwiheba, bamaze kwihebura, bavuga ni Imana notuma nipfira nkavaho. Oya, hari cyari ayandi mahigo y'ubuzima Imana igomba kukongera mu izina rya Yesu. N'abantu boba barakubabaje ntiwihebure, ntucike intege mu izina rya Yesu. Yesu atufashe cyane gose. Hallelujah. Naboti aravuga ni akagatongo kanje nawe kansabye ni gatoya nakiwanje, ndi fier yuko kangana. Kunda ibintu byawe, bikunda uvyemere, kunda ubuzima bwawe, kunda umubiri wawe, kunda, love your life. Yesu natufashe cyane. Kandi enjoy your life without comparing with any other's life. Nezererwa ubuzima bwawe utabugereranyije n'ubuzima bw'uwundi muntu wari we wese, kuko niwatangura kubugereranya n'ubw'abandi uzosanga uri kurabura umunezero, uzoguma ushaka kubaho nka naka, kandi naka hari ibyo gusumbya, kandi naka gusumbya ibintu runaka. Nezererwa icywawe, hagara mu mugabane wawe. Na Boti ntiyavuze ngo reka kwa mpaye binini ya ntwara biriya, ariko cya ntakaza umugabane wanje, ahagara mu mugabane wiwe. Imana iguhereze guhagara mu mugabane wawe no kuwagura mu izina rya Yesu. Hallelujah. Abandi nabo banka imiryango yabo, they are not proud of their families. Kirazira, you have to be proud of your family. Tegerezwa kugira urukundo mu muryango. Uyu munsi hari abantu banka imiryango yabo ku buryo badashobora kuvugana nabo bavukana. Urwango gwarabayeho. They are not proud of ni kweri kinabyawe n'uyu, kweri kinabyawe n'uyu mugore, kweri kinabyawe n'uyu mugabo, kweri kinabyawe na mama, nabyawe na papa. You have to love kugira ngo ugere ku mugabane wawe, utwara inyenyeri y'umuryango. You have to be proud of your family. Naho waravukiye mu muryango uroga, utegerezwa kuba proud y'umuryango wawe, ukavuga ngo nasanze uburozi mu muryango, ariko umuryango wanje ndawukunda, ntago nzotuma mpfurozi ukiriho, zoshingura karande y'uburozi, zosigara kuweho mu izina rya Yesu. Ariko udakunda umuryango wiwe azoca ashaka kuja kwipendekeza ku miryango y'abandi. Ngo uri famiye, ngo wabaye famiye kuva ryari? Murazinanye, si famiye yawe, is not your family. Imana yampaye abandi babyeyi. Ababyeyi baragizwe n'uko ndatahura ko ari ababyeyi baba gito, nibabe responsable. Ndatangura ko ari ababyeyi bavuma abana, ababyeyi baja mu nzira mbiza zo gukorana zo kuba barozi, zo kuba bapfumu, zo kuroga. Umwana akavuka kura avuga ni no. Ndatahura ko ari ababyeyi baba mu buzima bw'akaboregwe. Umwana akakura avuga ngo sinshaka kuba nka papa, uyu muryango urandambiye, uranteye iseseme. Pana ku muryango kurambira, niki uri kurakora kugira ngo umuryango wawe ushobore guhagarara neza? What are you thinking? Nigi kuri kuriyumvira kugira ngo umuryango utanezererewe, abandi bazovuka baziba unezereregwe? What are you doing? Bariza mwizo ati niki uri kurakora? Wa mugabo we, niki uri kurakora? Ko wasanze umuryango wawe urimo mu rurazi, niki uri kurakora kugira ngo uzusige umunezero mu muryango wawe? Wa mugore we, ko wasanze umuryango wawe urimo mu rurazi, urashaka kuwuhunga, you run away, uhunga umuryango wawe. Misi yose ntago ari uguhunga umuryango gusa. Sometimes utegereza kuvuga hari igituma Imana yemeye kumvukira muri uyu muryango, kubera
kubera Imana itatumye mvukira ahandi mu kindi kibanza ahandi mu wundi muryango mu bandi. There is a reason why ndi imbuto yavuye muri papa. Hari impamvu ndi imbuto yavuye muri uyu muryango. There is a reason why. Nimba narahasanze ubukene, ntegerezwa kurara amajoro, ntegerezwa kuvunika, uyu muryango ndawusigemo ubutunzi. Niba uri ndasige hari ikintu runaka abanzobyara cyangwa abandi bazobandanyirizako. Imana iguhereze kuzana umugisha utasanze mu muryango, inyenyeri utasanze mu muryango, amahoro utasanze mu muryango. Imana yaguhe. Wavutse umuryango wawe uri mu marira, ugwanko, kurogana, kwankana, basi utaramenya repentance, utarumva ya majambo tuko turakubwira birumvikana. None ubu uri kurigishwa, ni kuri kurakora. What are you doing? Ni kujya mu ijoro no kuryama gusa? Ni kuvyuka ukaja ku kazi byonyene? You have to think beyond. Hari abantu Imana irungika nk'intumwa mu miryango kugira ngo babe intango y'impinduka muri DNA z'abavutse muri uwo muryango. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Utegerezwa gusiga ikibanza winjiyemo kili proud. You have to make everyone proud in your family. Rasa ukuntu biryoshe kugira umuryango ukomeye. You live in a family. Kavuga ni umuryango iwacu abantu babayeho bameze uku. They are living like this. Uriko urasiga inzara gusa umukobwa we, you are painting your nails. Usiga izo ku maguru n'izo ku maboko. Lipstick n'ibindi no gusuka gusa nico cyakuzanye ngaha kwisi. Is it? What about your heritage? Umugabane wawe gute? What are you doing? Mani dufashe cyane gose. Hallelujah. Wa muhungu nukudraga abakobwa gusa nukuresha. Wiruka inyuma y'ibisusu by'abakobwa. What are you doing? Oh, you have to understand. Open your mind. Uguru ubwenge bwawe. Na mhemu Imana gukoreko. Hagarara mu mugabane wawe. Utegerezwa gusiga ikintu. Utegerezwa kurema ikintu kidahari. Hallelujah. Utegerezwa gusiga urwibutso. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Umubiri ushobora gupfa ariko ibikorwa byabayeho byakozwe nibipfa. Works will not die. Ibikorwa deeds, ibikorwa nibipfa. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. We are preaching. Turiko turavuga ubutumwa, turiko turabohora abantu. No mu mageneration menshi amajana ari imbere hari ibikorwa byivuga butumwa turiko turavuga bizobandanya guhembura ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Hari abantu turiko turabohora, hari ingabire turiko turafurura zizogenda zikura mu bantu. Abo turiko turahingabire nabo zikaja habona, nabo bari zogenda bafasha abandi generation by generation. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. Kuvukira mu muryango ukenye sikosa giwawe. Kuvukira mu muryango uri mu gwango is not your fault. Kuvukira mu muryango udafise sikosa ryawe. Mugabo kupfa usize bimeze uko, ndashobora kuvuga ko hari uruhare ushobora kubigiramo. Then hama hariho inzira. Hindura mentalite yo kumva yuko nta bundi buryo burahari. Bwira mwezo ati ari ubundi buryo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. There is another way. Umuryango, hari abantu banki imiryango yabo. They hate their family. Don't hate your family. Ni wanga umuryango wawe. Love your family. Bless your family. Nama nabivuze. Hari abantu ushobora gusanga abagifisa ababyeyi cyangwa bagifisa abo baruhanye mu miryango iwabo, ugasanga ariko afisa abagenzi hano mu gisagara cya Bujumbura ibihumbi 500 babijya mu masaha 2 cyangwa isaha imwe. Mugabo umubyeyi wiwe cyangwa se undi muntu yamufashije mu buzima, like maybe in a family, ugasanga hari ruguru
ariko aripfuza ikintu comuha 5,000 akamara n'amezi atabikozeko. Urasororera umukobwa agaturitse inyama, agaturitse inkoko, agaturitse amafi, agaturitse amafiriti, akajya kamenagura n'amagufa agahekenya na mayonnaise n'intoka hanyuma mama wawe ari hariya, Mana hezagira umwana wawe, bless my son, bless my daughter, yaguhamagara kacukupa, you hang up the call, akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu. You know, when you have a privilege, you give amahirwe yo kumugira, show him love, mwereke urukundo bigishoboka kumwereka urukundo. Utazovuga ngo mama nari kwifuza ko uyu munsi ubuhari kugira ngo ndagufate neza, like to say thank you. So if you still have him, change her, take care, mufate neza, azabona ibyiza z'umwana yaruhiye, and then we'll say I thank God kubw'umwana wanje. Ashobora kuba nakurusha n'ubutunzi n'ibirindi, but arakeneye kuci wawe. Love your family, be proud. Naho yoba ari mugufiya uri muremure, naho yoba yirabura uri mugufi, naho yoba tazi kwandika kuvuga igifaransa n'icyongereza, arakuvyaye. Humble yourself. Imiryango, abantu kwanga imiryango yabo birabahushisha guhagarara neza mugabane wabo. Yesu natufashe cyane gose. Love your family. Ikindi nacho, hating your husband and your wife. Kwanga kutaba fier, kutaba proud y'umugore wawe n'umugabo wawe. Ariko narababwiye, umugabo wawe n'umugabo wawe. Marriage is exist once imbere y'Imana, once. Biravuga ngo nuko Imana ifatanyije umuntu ntazagire gute, ntazagitanye. Uri kuravuga ngo numva notuma ngenda nkahunga nkava imbere yiwe. Pray, senga, ibintu bitegerezwa guhinduka. You have to change something. Hari ibintu utegerezwa guhindura. N'umutwaro wikoreye kandi uraremereye. Mugabo nimba warawemeye ukawakira, bivuga ngo nta cabagerageje kitari cy'umuntu yoshobora kwihanganira. Mu mugabo wawe n'umugabane wawe, is your heritage. Arirabura ariko n'umugabane wawe. Ntuzobone umugabo wawe kataca amaze kubera ko uwundi mugabo wabonye asuma ariko wawe adasuma. Ntiyasumye ariko nuwande ni wawe. Is your husband. Umugabo w'abandi ni yaguharasiyo, ntagaze urukundo azoba ariko arakurondera. Is not love. You see how uriya mugabo arankunda, aragukunda wewe uretse. Niya yiguhuza uvuga ni Imana ndagushimiye, ni impano imanitse iruke hakiri mu maguru mashya. If you get the opportunity, umuhaye opportunity. Urazi intege nke z'igitsina gore nyinshi ziri mu matwi. In what they hear. Iyo uhaye umwanya rero munini ya igitsina gabo, ivyo bakubwira, ivyo bakongorera n'ibindi, uzokwisanga wacitse intege, wabaye faible, watakaje umugabane wawe. Abagutse amabanga menshi, ushobora gusanga n'umugore afise umwana wundi mugabo kandi atari uwiwe. Kubiriki ntiyabaye proud ngo abe fier y'umugabo wiwe, atangura kurarikira abandi bagabo. Bityo kubera ko yararikiye abandi bagabo, bituma asubira atakaza urukundo n'umwitwarariko byose y'umugabo wiwe. Iyo umugore ageze ku rugezo ko gufata nabi umugabo no kutamuhereza ijambo no kubona umenga nacamaze, ube maso, uba watewe cyane. Utangwe kumubona ukumva ibigumbagumba ntabyo, ukumva guteye iseseme,
ukumva ibyo akora bireko biragutera iseseme, you are not proud, you are not happy, ukumva ariko arakurambira, you are attacked, uri munsi y'ubushobozi bw'abadayimoni, ushobora gutakaza ubugombe bw'Imana umwanya wari wose. Be proud of your husband. Bagore mukunde, abagore mwubahe abagabo banyu, bagabo namwe mukunde abagore banyu. Nimba nawe wa mugabe wamurongoye nta afise taye, kubera ubuzima yarayonze irahera, n'uyu wawe mukunde. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Don't ever leave. Reka ndabwire kino kintu. Between a man and a wife, and the woman, hagati y'umugore n'umugabo, there is a big covenant. Kandi biravuga ngo who finds a wife finds a good thing. Uronse umugore abaronse ikintu ciza. So when God blesses you with a wife, Imana iguhezagije umugore cyangwa umugabo, there is something you want to fulfill in your life. Hari ikibigomba kuzuza mu buzima bwawe, hari urundi rugezo ibigomba kugutwarako, kandi umugabane wiwe n'inyenyeri yiwe hamwe n'umugabane w'umugabo n'umugabane w'umugore birahura bikaba bimwe. Iyo rero bimaze kuba bimwe, nico gituma parcelle y'umugabo iyabanye n'umugore zica zitwa iziwabo, nisubira kuba parcelle y'umugabo ikiba parcelle y'umugore. Kandi uzubaze nta muntu n'umwe ashobora kugura parcelle y'umugabo umugore atasinye, ni wayigura uzoba wibwe. Imana ifashe cyane gose. Nta n'umugore ashobora kugurisha parcelle umugabo akiriho ngo bayitware umugabo atasinye. Yesu natufashe cyane gose. It is impossible. So when they join their life, baba bashize umugabane hamwe kubandanya no kugera kure no gushitsa ubugombe bw'Imana kwisi. Igihe rero utanguye gutakaza ubuntu n'urukundo no kumva ko wawe undi yategeza kugufasha kuzuza umugabane wawe, cyangwa musangi umugabane wawe atangwe kukurambira no kumva utamunezererewe, uri kuratakaza umugabane wawe slowly. Satani ariko arakwiba inyenyeri yawe, Satani ariko aragutwara, is stealing you. Yes, adufashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah. Naho uzobona abafise inzobe, naho uzobona abirabura, naho uzobona barebare, naho uzobona bameze gute, umugore wawe mukunde utamugereranyije n'uwundi muntu wese. Naho uzokumva urukundo rukuragabanuka, utegerezwa kwiteramwo ugo rukundo. Abenshi babasambanyi bagenda barenga ibigo, those people will never be blessed. Ntibigera bahezagirwa kubera baba ariko baragendera mu muvumo.